sha yarampaye kado n'ukuri kw'Imana iyo kado ahubwo sinabanga ampaye kado bwampaye ubuzima Nduwayo Abel afise abakinyi abantu benshi afashanyije na Riva Happy Riva bafise abantu benshi bagiye bafasha muri filime bajya nk'abantu babatama bakwiye kwicara nabo bakajya bicaye ku misaruro y'ivyo bakoze Happy Riva hamwe na Nduwayo Abel afise abantu benshi yagiye supporting ni kuri kw'Imana ujya mutama yubaho nkunda ko bivuga bakibaza ngo mbandugu fite cyangwa Abel Nduwayo muhuriye kuki mufani nta kintu na kimwe gusa umuntu yarakoze neza arashimirwa canka akavugwa amateka yo mu vyakoze Abel Nduwayo ndamuzi kuva nko muri 2015 canke 2014 nkeka kwanza abanyinyuma muri 2012 sivyo twamenyaniye mu bintu vya gospel ibintu by'indirimbo z'Imana rero nukuri kw'Imana kuva ico gihe jewe n'ubu turacari kumwe kandi turacakorana gusa abantu bubu barakunda kanjenje gucengacengana Abel nawe aruko Abel w'ikintu cera kirera kirabura kirirabura kandi akorera ku mwanya ivyo bintu ushoboye kubesha ucengacengana kuri Abel n'umuhuza ushoboye kubesha Abel n'umuhuza ico kintu abantu bari hafi yiwe sivye jewe iyo turakora ibiganiro ze tuvuga ukuri umuntu tumuvuga uko ari icambere umubesha Abel ntimukorana ica kabiri ucengacengana nyene kanjenje ntimukorana urumva uri njajya ntimukorana kuko Abel nyamba ikintu nubwo wo mubwira ikintu wanashaka bigashaka kivuga ntarenza ko ntakurako avuga uko nyene bakimubwiye urumva rero abantu bari hafi yiwe nabo nyene n'abantu bamushingira intahe niba barananiranye ku bana hari impamvu kana ntashaka kumenya cyane n'undi ari wese atomenya umugabo Abel we cyo ndamuzi ko nta bujyajya agira nta nziga agira nta shavura ryashavura ihereyo oya ashavuye ikintu cyose akivugira aho nyene rero kandi ikindi kintu naco hari abantu bigora kuva muri management kuvana n'umuntu yagufashije ukiyumvira mbega twovana gute twotandukana gute reka none ariko ndamusavya bikunda ko nsohoka hano hantu kuko mazi kubona kenshi bikunda gushika ariyo mpamvu tunakunda no kubura n'abantu badufasha biratahurize umuntu yateye imbere ntashaka kwibuka no wamufashije turatambagira kandi imitima mibi turimwo tukayishira no mu bandi hari umuntu mu buzima bwiwe abonye umenga akantu kabaye keza kuriwe adashima ko no kukabwira undi muntu nawe ngo akamenye nawe kamugirire neza nayo mpamvu usanga niho bipfira urukundo rurahari ariko rw'ubujyajya turabura mu kijiba kunze ba budget TV amare mwese mwiriwe bwake muguramize vanaho rendazi ko dukurikirana muri kwisi yose ndakwiza kora subscribe notification kugirana nyona makora update no munsi ndi kumwe n'umuntu adasanzwe ndi kumwe n'umuntu kazi ushaka kwibaza ninde ni umuntu adasanzwe ariko arakora neza muri industry ya movie nga mu Burundi ni Grace Dusabe canke Bea canke Solange bivana na movies usanzwe kurikirana n'izindi nyinshi cyane ni umuntu tugira tuganire muri no mwanya duha makuru okay gaga ishi tubona bakina filme birangira bagiye hanze kubaka hanze canke bakaza akabona n'aba diaspora
urumva yuko bacarira busema kandi Abel yarigeze kuvuga ati twe turamenyekanisha abakobwa bagaca babatwara. nakubwiye mume none Oya je nabumvise. nabwo turi mu kumva zo kwimenyekanisha cyane nk'iki turi mu kazi n'ukuri. Gusa urumva nakazi gashaka gutuma uronka opportunity yo kuronka wa mukunzi w'umu diaspora. Ya kujya ushaka guhurira no kuri banki kuri Facebook na WhatsApp niko bimeze si muri sinema gusa abantu baronkera abagabo. Ya nyenje ko naramuronka Oya riga waramurozi ntavyo wovuga. Kandi ni nkuko n'abahungu basanzwe bakina ibinyene vya filme nabo bararonka n'abagore b'aba diaspora. si muri filime gusa muri kuducafu Nuko ariho tuba tubona kuko ibindi bisanzwe ntavyo tubona ariko muri filime biragaragara ati wa mukinyi w'umukobwa yarakunzwe yagiye kurongorwa hanze canke mu diaspora yaje yamutwaye ibindi bibera mu isiti ivyo navyo twomenya twobibonerahe ariko mwebwe iwanyu kubera ibyo mukora byinshi turabimenya nivyo mugomba gukora biraboneka. abateye imbere n'iterambere. Ariko urumva abahevye akazi kandi umva Bera avuga ati je abakobwa barashaka kumenyekana bagaca bamutwara numva ko abahombye mu gihe aba yarakoresheje uburyo kugira umenyekane bigaca birangira yigiriye. nawe aba yarakumenyekanishirije ivyawe aba yaragufashije rege n'ubu niyo mpamvu akubwira ati niyo mpamvu umugore azosiga abavyeyi biwe akaja kubona n'uwo yakunze akaramata n'akazi byose none wumva atabatomboye abatomboye nyine bamukurisha amba ku rugo aba yaragize neza n'abasohoye umukobwa yaba ari nk'umuvyeyi wiwe burya haje umuntu yagize umuntu wese yagize kumarira mu buzima uwo muntu aba ari umuntu w'ingenzi. Kuvuga gagano babonetse umusore wo mu diaspora akambwira ati tugende yo bagiye si mu diaspora yatanze akarorero kuba diaspora oya reka kubibanda ko cyane n'uwo ari we wese nobangiye nobangiye wari we wese pana mu diaspora gusa gusa nibo nyene tubona nabo ntabwo turanabashimira cyane barakurikirana ivyacu yaba diaspora b'abakobwa yaba abahungu abagabo bose bakurikirana ivyacu kandi cyane rimwe baranadusupportinga nyene bakadufasha nk'ubu nje ndafise nk'umuntu noshimira banze mbabarire gatanda kavuga kano kawe narakifuje kenshi ndafise umuntu noshimira ndashimira umuntu wo mu diaspora ari hanze muri Amerika bita Tuyisenge Berite ndagushimira cyane Tuyisenge Berite kandi ho n'umukobwa nenze ko ari umuhungu nenze ko nza gusanga ari umuhungu ibaze antuka vraiment Tuyisenge Berite ndagushimira Imana ikuduze Imana ikuzamure mu buririmvyi bwawe uraririmba neza vraiment kandi ufasha n'abandi ufasha umuntu wese akwituye n'utakwituye wamushimye ugira icyo mumariye mu buzima ndagushimira cyane Imana iguheze gira aho uri hose ugira aho ubahwe sha yarampaye kado n'ukuri kw'Imana iyo kado ahubwo sinabanga ampaye kado bwampaye ubuzima yarampaye ubuzima kandi umukobwa si n'umuhungu ntumva none n'abakobwa baragira icyo bakoze niyo mpamvu atari aba diaspora gusa abagabo cyangwa abahungu muvuga n'abakobwa bagira icyo bakoze. Kandi aba diaspora baze barasupportinga abakinyi b'Afrika kuko filime ndundi naho yo bibonekamwe amahera yabonekamo nayo kuri YouTube naho ajya amahera aboneka kuri YouTube ntangana n'amahera yakoreshejwe. Aba diaspora rero turabibutsa Kirundi tukabereka abarundi kazi bacu beza tukabereka aho igihugu kigeze kabisa support zabo turazikeneye turabereka imirima tukabereka imyonga ikintu nk'ivyo ibigezweho mu Burundi nukuri muze mufasha abantu bakina filme je ndakunda abakinyi ba filme je ndakunda filme s'il vous plaît no muri telefone ndashaka kumara 24/24 ndi muhira ndikunda araba filme niga filme mbona ico nohindura mu buzima bwanje kuri filme nkina ndafise abantu ndabira ku burero bwinshi urumva filme zo hanze indundi iki nyinshi ndaraba nkazikurikirana kubera niko kazi nkora ntegerezwa kuvyitaho navyo nkaza ndaraba niga utuntu tumwe nkwiye guhindura ahubwo nutwo nongeza ko guco Muzukuri gagara abantu babona mutagase musa neza mwambaye neza muberewe akazi ka filime n'akazi umuntu akora kabaho akakitunganya utuntu twose akeneye gute ntotagata kandi ufise akazi
n'ubu ndi mu gikorwa ubu tuvugana ndi mu gikorwa aba boss banje barampemba ndakubwira mbega umuntu wa mbere noshimira cyane muri film umuntu wa mbere noshimira n'umuntu yanyize ijya mbere akankinisha muri film yiwe niya film yakinye ijya mbere kandi hari umuntu adakunze kuvuga cyane gusa kandi icyo mukora nk'aba journaliste mukweno mwari mukwiye kumwita mugabo ngirageje kuraba sanga ahubwo ari mwe mutuma n'abantu banamwanka rimwe na rimwe inde twatumye abantu ya niba yasohoye ikorwa gishasha kigaragaze candike uvuga ati Nduwayo Abel yasohoye filime shasha yitwa uku Nduwayo Abel yakoze ikintu kanaka kimeze uku sivyo nk'icambere noherako Nduwayo Abel afise abakenye abantu benshi afashanyije na Riva Happy Riva bafise abantu benshi bagiye bafasha muri filime bajya nk'abantu babatama bakwiye kwicarana bakajya bicaye ku misaruro y'ivyo bakoze Happy Riva hamwe na Nduwayo Abel afise abantu benshi yagiye supporting ni kuri ko Imana ujya mutama yubawe nkunda ko bivuga bakibaza ngo mani gufite cyangwa Abel Nduwayo muhuriye kuki mufani nta kintu na kimwe gusa umuntu yarakoze neza arashimirwa canka akavugwa amateka yiyo mu byo yakoze afise abantu benshi yagiye yinjiza muri cinema wanashaka na jewe filime yambere natangiye gukina muri we yampamagaye yahe Paradiso wahereye muri Paradiso haje yego nahereye muri Paradiso yongera ampamagara muri filime ya Fanny Lavine biturugendo ni Abel Nduwayo yampamagaye ari ni filime ya Abel Nduwayo bucisohoka yitwa Spiritual mu Kiswahili ariko numviriza Kiswahili kirimwe yani problem kandi naburi iyo filime eka ndabye waruziko arizo kitagisohotse ibucisohoka vuba ntandwi nka zibiri sigaye kwenye Kiswahili mimi nabahatisha kabisa siwezi kujidanganya sisemee uongo hapana mimi nabahatisha lakini naweza ego uri kuvuga abantu bakwiye gushimirwa n'abantu benshi twagiye turafasha muri industry ya film ariko batakibuka ko umuntu yabafashije nkuko bivuze we kubuna byibuka kabisa na ubahwe ariko benshi bariko barakora ubu nka Riva n'umuntu kabisa yatanguye filime kera ndibuka ko Riva yatanguye nka filime ma 2010 benshi hariho inspiration bayikuye kuri we arabo yamenyekanishije arabo batanguranye ariko ubu bageze ahantu kure batashibuka ati ni naka yatumye nkora ibi bintu cye ni naka yangejeje aha ndabusira hakwashimira aho nogera hose nubwo nkeka nogereka kuguru nkarunguruka ijuru urumva hari abantu ntafa ndetse gushimira umuntu wese yagize cyankorera mu buzima bwanjye kugira amenye bino bintu ndamushimira sibo banyigishije sinema hoya fashe certificate yanje baje hari abantu banyigishije sinema narayize amezi 6 ntonda niga urumva abo bantu ndabashimira baduye iyo certificate kwanza abantu ndabashimira kuko nari sanzwe ndabikina mugana ngiye kurondera discipline indero cyane indero sintahuye neza ukuntu bikogwa n'ukuntu bimeze certificate Christian Film Festival ya isoma fatukugira babibonye ni Christian Film Festival certificat sur 2016 kona ibona neza ni certificat que aba formateur président du CFF John Hajo irakoze formateur vice présidente Audrine Harerimana formateur Florian Fasha formateur Jean-Pierre Bizimana nuko rero ukacumbwira je naraciye certificate ngo sindi ku kazi iyo Christian Film Festival yabera mu Burundi cyane muri 2016 none bagiye he ko gukubutabo tubona barahari njye n'ubwatsi usanga barateye imbere baja mu bindi baratera imbere kandi abantu baraduformye ku buryo bw'uko nta gufina kwigeze kuhaba niyo mpamvu burya bugome mubona nkina narabwize ntabwo bundimwo narabwize gusa ku kantu waruvuze kuko hari abantu bagiye baratera imbere badugijwe n'abandi ariko ubu bibagiye uko batangwe n'ababadugije
ako kantu cenda kibuka ko n'abantu benshi kabisa bagitangura ta kintu baba bishoboje ariko bamaze kumenyekana batacibuka abo bakoranye bagitangura nakazi. Singibi sinavyize uza amakofi nariye kuri Happy River reka uri kurakina n'amakofi yawe wava muri film umuntu wagize akabaza wewe wabaye iki yankankamiye iki niki urumva akakamera urumva ugasanga ni kofe waririye kugira iki ubimenye kugira iki agira icyo ushira mu mutwe apana kuza gusanga ndazi gukina gicaye gusa ntavyo tuzi twaravyigishijwe twarize twabanje gutegura imbere yuko tubijamwo rero ndamushimira Happy River ndamushimira kandi yagiye afasha benshi abantu benshi yagiye azamura Nduwayo Abel hari abantu benshi yagiye afasha azamura twebwe wanashaka nabo twakorana nabo dukorana hari ikintu kinini nino saha umuntu agize ikibazo hamagara Abel muri filme Abel atabonetse wagize ikibazo umenga nyine ahubwo sinzi rero niyo mpamvu si bibi gusa tugiye gushira imbere n'ivyiza birahari abantu baba barakoze. Aho biratandukanye gushimira Abel ni vyiza urakoze cyane ariko arakantu numvise bavuze kuri Abel numva karamba baje ndavuga ati why kwa Abel je ndamuzi Abel kabisa nimba ari umuntu noshingira intaye ko ari umuntu afashanya muri ibi bintu arimwe ariko hari akantu kavuzwe nyene ku nsaku zari zimaze imisi zivugwa haravugwa kanati nimba nakantu fani yigeze kuvuga ati Abel yarananiye imico yiwe si rusako ngira nzane jewe n'ivyavuzwe ati Abel yarananiye imico yiwe tiragoye imico yiwe ntinyemerera kubana na ko twobandananya ako kantu rero nagize ukunumva karagaruseho ujya muntu bigeze kubana na imisi nzi nimba barabanye nimba ntavyo nzi yamubwiye ati uwo muntu yananiranye na fani ashobokana n'umugore wanje gute ndavuga ati tuntu tugenda tuvuga abantu bagenda badufata ukundi kuntu kubona neze ko kwangu kantu senze yuko ujya muntu yigeze kubana na Mimi yo kagarukanye ndavuga ati hari abantu ariko barafata Abel nkaho umenga kuba yarananiranye kuva fani yavuze yuko imico yiwe igoye kubana nawe kandi wowe uri kuvyumva ucumenga nivyo ko tuvuga ati nimba fani yarabivuze ko imico ya Abel igoye kubana nawe hama abana n'undi bakorana n'undi muntu gute ucumenga nukuri ucumenga Abel n'umuntu agoye kubana ariko gashize uvuga ati Abel bize kunuko bica bicanganya abantu bariko badukurikirana canke abasanzwe bakurikirana filime ndundi canke abasanzwe bakurikirana ibiganiro mugenda mukora kuri ico onya nanje naravyumviseho gato kandi bivuge ntuje kwanza gato Abel ndamuzi kuva nko muri 2015 canke 2014 nkeka kwanza banyuma muri 2012 sivyo twamenyaniye mu bintu vya gospel mu bintu vy'indirimbo z'Imana rero nukuri kw'Imana kuva ico gihe jewe n'ubu turacari kumwe kandi turacakorana gusa abantu bubu barakunda kanjenje gucengacengana Abel nawe ari uko Abel w'ikintu cera kirirabura kandi akorera ku mwanya ivyo bintu ushoboye kubesha ucengacengana kuri Abel n'umuhuza ushoboye kubesha Abel n'umuhuza ico kintu abantu bari hafi yiwe sivye jewe iyo turakora ibiganiro ze tuvuga ukuri umuntu tumuvuga uko ari icambere umubeshi Abel ntimukorana ica kabiri ucengacengana nyene kanjenje ntimukorana urumva uri njajya ntimukorana kuko Abel nyamba ikintu nubwo umubwira ikintu wanashaka bigashaka kivuga ntarenza ko ntakurako avuga uko nyene bakimubwiye urumva rero abantu bari hafi yo nabo nyene n'abantu bamushingira intahe niba barananiranye kubana hari impamvu kana ntashaka kumenya cyane n'undi ari wese atomenya umugabo Abel weco ndamuzi ko nta bujyagira nta nzigagira nta shavura ryashavura hereyo oya ashavuye ikintu cyose akivugira aho nyene rero kandi ikindi kintu naco hari abantu bigora kuva muri management kuvana n'umuntu yagufashije kwiyumvira mbega twovana gute twotandukana gute reka none ariko ndamusavya bikunda ko nsohoka hano hantu kuko mazi kubona kenshi bikunda gushika ariyo mpamvu tunakunda no kubura n'abantu badufasha biratahurize
umuntu yateye imbere ntasaba kwibuka n'uwamufashije. Iterambere ryacu riratumva harimo akantu cyane kugira ngo basubwire umuntu ati nukuri warakoze kumfasha wamfashije warakoze aho wampaye ubuyobozi warakoze nanje nakuze reka ngende ndonderera handi biratugora urondera ikintu gisevye umuntu bituma mutandukana n'abantu bose bakavuga ati ntibasubire no kukubaza ngo mbega mwapfuye iki oya. Ubuheze turi muri Tanzania Beri yarambwiye ati none ko hari abantu tutagikorana wewe kuva tugitangura gukorana ko n'ubu tukiri kumwe nambwiye ati ya Beri biragoye nyine umuntu wese afite ibyumviro vyiwe kimwe gusa nuko iyo muvuze akantu niyo mpamvu biba bisaba yuko ibintu byose muvuga mukoresha ubwenge kuko iyo muvuze akantu bajya abantu bariko babirorera babifata ukuri nkako kantu naza ko hari umuntu aciye yumva ukumenga nukuri ya Beri aragoye kubana n'abantu ariko abafana kabisa muze muratahura ibintu mureke kujija umuntu no gucira umuntu imanza. Nukuri naje nico novuga nuko nyene gucira imanza umuntu biragoye umuntu utazi umuntu mutabanye umuntu mutakuranye niki nta abera goye ico kintu ndagihamya neza kuko hari abantu benshi bakoranye kandi banamaranye n'igihe cyambere aberi n'umuntu mutubanga muko murakorana umusonzane cyo ndakizi n'umuntu habera utamubwira ati je ko tuko turakorana iyi filme urabona sa nabi icabanza kugikura mu nzira sivyo yagiye afasha abantu benshi batandukanye n'ikindi nubwo umva kutamushimira bimuca intege abana kumenga ntaco yakoze umva nivyo n'umuntu yashaka amanga busha biheba n'umuntu yaguhaye akantu ntumubwire merci baba ngo merci yamaze amapera ya patiri urumva merci ni nziza merci iraryoshe nikuri yagiye adufasha wanashaka ni byinshi yagiye adufasha muri industry yacu ya filime kubakinyi bamwe aberi n'ubu iyo bagwaye niyo batelefona akabajana kwa muganga ibaze bafise imiryango bafise iki bafise abantu benshi babegereye bafise abagenzi bafise imiduga n'ikini mugabo kubera bazi ko aberi ashiramwe ukuboko baramuhamagara bakabatwara kwa muganga. Tuze turavuga ukuri rero kandi tuvuga umuntu agihari pana imwe by'umuntu yapfa ngo ngumva ngo umuntu ngo arameze uku oye ibyo je sindabikunda nibyo mushimire niba yakugaburiye umuntu ubwiye merci niyo umuntu yaje ari umuntu rega atinya gushima avuga ati oya je mvuze ati umundi umugabo yangaburiye ko barakagayo kandi ushonje atacufise nta kuri umva ni kwa kwihagarara ko nyene ko abarundi usanga dufise je nkananirwa no kuvuga ukuri nkuvuga asanga ndashonje ko nkananirwa no kubwira umuntu uti yamara je vyase nashonje kuri abere rero turamubwira kuko aranaturenze uravyumva anaturenze muri mu bantu babakinyi ba filme ku bantu dukorana ku bantu turi hafi urageje no kuyaga na abere kugira inama niba ari kintu cyane yakubwira ushaka kukigenza adafise ntafise cyafise aragufasha kandi Imana ishimwe namuhaye n'umugore atahura nawe nyene nuko nyene ugiye kamwitura aragufasha agutunganiriza nta ngorane. Gaga rero byinshi bikeneye kugira filime yacu itera imbere nk'ubu ni inama irabaye habaye inama y'abakinyi bose ba filime ndundi barimwo ibintu bitatu babwira bahindure kugira dushike ku iterambere nibi umutima mubi icya kabiri no gukundana ntibakundane icya gatatu lazima hamwe bagasobanura ko kantu ndire bandi vuga icya gatatu turaza kugaruka kuri kimwe icya gatatu gukorera hamwe ya mutima mubi ninde afise umutima mubi rero muri aka kazi sabagira imitima mibi siho honyene hariho n'ahandi hariho n'abandi basanzwe bakora ibindi bintu mugabo bagira imitima mibi imitima mibi ya mbere bagira gute umuntu ashaka kuvuga ngo ntiyokina muri filime kwera nakayirimo ako kantu kambikira ahantu arakubwira ngo ntiyokina muri filime kubera umuntu kanaka ari muri iyo sinema canke kubera arenze cyane avuga ati je yaduhurira muri filime sindayikina ntaco mumfa kandi muranakorana uranamufasha namufasha na byinshi mwavuga ati je kwana kayirimwo sindayikina yego ku cya kabiri ngo ntibagire urukundo banakorere hamwe ako nyene ko gukorera hamwe murakorana ariko rero usanga mufise utugutwi ukuntu mugenda mukorana ugasanga Gaga na Dodo Gaga na Beri Fani na n'uwundi ujya n'uwundi ariko bikagorana kugira babandi bose tubabone muri filime imwe unyumve je nta na hamwe ntakina kuko nta numwe yigeze anyiza sinema muri we jewe umamagaye ukampa agafaranga
ndaza kugukinira ntari mugana ntumbwe wewe nta muntu mushagurira muri filime nk'ubu je ndaguhamagaye uhuriye n'undi mukinyi mufise akantu mupfa ukanka gukina kubera ko kantu mupfa yego nawe ntumva kurimo muri babandi bafise urwanko canke inzigo canke umutima mubi umviriza ndakubwira ikintu kimwe nto nakora ntitwohurira muri scene turi kumwe kubera ninde mutohura muri scene twobanza tukitunganya ibaze nk'umuntu ushaka guhura muri filme yakubrosejo atacho mupfuye mukaca muhurira kuri scene be subujyaye ubwo subujyaye ari kuri Imana ntimwona kwicanira hene cyane mugakina n'ibintu bitari byo kubera mwankana banza mutunganyane banza mbwira ati bijya dufitanye ikibazo sinkinurimwo kubera iki mpamvu nini usanga biraheze akazi kagakomeza hari abantu rega bubakira ku mahwa iyo mupfuye n'akantu ibintu abandaniriza ko yabigoye kugira icuvuze yuko mubanye mugatunganya ndagishigikiye rero nta mutima nkeneye kugwara oya iyo mitima niyavye bimwe tugenda tukibikamwe ibintu tukabifata bikaja mu mutwe gaca biri gushavuye kubera wa muntu ari ngaho oya tubanza tubiheze hama iyo filme tuyikina gusa urumva kakagwi twatugwi mugenda mugira turiho kuko nk'ubu nawe uvuga ngo urakinana na bose ariko nk'ubu nk'akarorero nk'ubu vuba mw'iyi minsi ya vuba hari abakinyi tubona badakina mu migwi imwe ariko mweka wewe nk'ubu bazanye na Dodo muri abagenzi birumvikana ko mushaka gukinana kubera ubugenzi muhuriye ko sinzi ariko kandi biba bigoye nk'uko nk'ubu twobona nka Dodo yagiye nko gukinana n'uwundi n'abandi bakinyi b'Ingozi canke nyene bo ngaho Bujumbura mutife ka batazinanye canke batamuhaye amahera canke utundi tuntu bapfa oya iyo utanga akarorero kuwundi mugana utanga akarorero kuri Dodo oya rega sinavuze Dodo nyene go sukurega akarorero n'abarakukuri nakarorero watanze kuko ndibaza nta muntu aramuhamagara ngo ntakine tumaze kubona muri filme nyinshi nta muntu aramuhamagara vraiment ngo ntakine ivyo bintu by'akagwi twebwe iwacu nta biriyo sivyo ndiko ndava nko muri filme nk'inamwo nta muntu arahamagara Amede ngereke kumukinira nta muntu arahamagara Dodo areke kumukinira nta muntu arahamagara Fana areke kumukinira nta muntu ega arabo bahamagara bakagusaba agafaranga kandi agafaranga bakabata kurabona cyo akaba tashaka kwiyubaka kuri ya YouTube yawe ushiye kwinjiza ya mafaranga je nibona ngo nk'ubu je ndaguhamagara ukasaba amafaranga kandi ariyo nkitangura rega je nshaka kusaba amafaranga Dodo ashaka kuguhamagara akaguha amafaranga kubera amaze kwiyubaka canke kubera aronka views 10,000 ku munsi ariko je ni ceno shasha niyo nkitangura niumva yuko utaza kunsaba nk'ivyo wasavye Dodo ka tutari ku rugero rumwe ngorane ntimuvugisha ukuri umuntu aramuhamagara gukinira scene imwe kaje usanga ni film ifise nk'ama scene 200 sivyo ugasanga imisi 3 yose muri kumwe canke n'indwi gahera n'ivyo mashobora nashaka bikazopararangana indwi yose akaza gukenera muguma muri kumwuko urumva nanache nimenya déplacement sisonza mbene twikudahorora ko twirigwanye mbwiza ukuri ati ngufasha gasene kamwe canke 2 3 hama cenza tudukore ntaye mugumbwiye yuko ari scene imwe nkasanga ni 200 ntibikunda ego byo birashika hama maze imisi nkoresha ibiganiro nyine abakinyi ba filme bavuga ngo urumva ngo nta rukungo ntidukundana mwese muvugo nta muntu numwe ndumva avuga ati je ndankanaka canke naka niwo yankurya mwese muvuga ntidukundana ko mwese muvuga ntidukundana tuzomenya uwankana ari inde wankana ninde ni Satani Satani je na Satani turakorana ikiganiro kandi na Satani arakina filme ni Satani ari muri twebwe kubera iki rero udashaka kubitahura hama kugira uvuga ukuri kuko mureke kuvugana ngo ntidukundana ngo tugire urukundo mwese mumaze gukorana bose muvuga ko kantu sinzi rero bizoherera he bizogenda gute inyinshi zo biyahe dukundana je narakoze muri filme ndayikoramo igihe kirekire mugabo nagiye gutangazwa n'ukuntu nzomuvuga bishoboka nzomuvuga kuko kuma tubandanya duhishirira ikinyomo zose abikindi kiganiro nico gituma abandi bapfa imitima uwo muntu arahagarara bien aravuga yuko je filme ndayirimwe atayakinama kandi we nirwa nkina tanampemba mbwa aravuga ati Grace filme ayirimwo ntayo nkinamwo urumva baramubaza impamvu ni yahe kubera bijya uri muri kuri tele muko murakina bavuga ko uzibukina ni umuntu uyu wenyine nashaka bariwe akomezwa avugwa arazi gukina iki niki habonetse undi muntu aza nk'akantu nkagatoye ukanabivuga cyane muri turu naje ko
uwundi muntu azi gukina niyo tournage yo nahagarara urumva biragoye kuko tumaze kugira gukorana inshuro zishika kuri zitatu ngo tugire ubumwe bwa Iniyo Desineyase vyaranse aho hose n'abandimo bimaze kuba inshuro zitatu n'ubu sindatahura igituma vyanya niyo mpamvu ubona atahanu na hamwe duhuriye atakintu kimwe kiduhuza gihari cyo kuduhuza kirahari mu gihe twebwe twenyine twofungura imitima tukuguruka imitima niba uzi ko wowe atamafaranga ufise ukaronka uwundi muntu ukabona uwundi muntu afise amafaranga agomba gukorana n'ujya muntu mwari musanzwe mukorana ubona ko amugutwaye ucugerageza kumuteragira amagambo mabi muri ujya muntu kugira ngo ntuje kumukinira sivyo ni mu gihe umuntu akeneye umuntu yari kuje gukorana nawe undi aje gukorana nawe rero nta mipaka ngira kuko nta contrat afitanye n'umuntu n'umwe tuzokinana mu gihe unkeneye kandi hari icumpa ntuzumbwira ngo uri umuntu mushasha niho gitangura aya mezi namaze iminsi sirisimbuzo banza kumbwira ntararisha amafaranga we bari sawa urinjiza kanoti gatubutse numva nta bufasha kuri wewe oya ndafasha wansobanurira nanka kumpenda gusa kumbwira ko ari scene imwe nkasanga ni 200 ni film hera yose ni episode yego mu gihe bigoye kuko hari igihe wakina ku buntu usaba ko banagukinisha ariko urumva uwo bigusaba uwo musaba amafaranga nta muntu numwe nigeze nsaba kankinisha oya fati gitangura ubwa mbere na mbere ugira nibo bakuronde yego nibo bandondeye nta muntu numwe nigeze nsaba jewe kankinisha ubona bisavye azabivuga ati gagara nsavye ndamukinishe kandi aramukinishije nibo bandondeye ego gusa byose hamwe icyo twifuza n'iterambere rya filime ndundi tukaronka amafaranga nk'uko abandi bayaronka ariko gusa twugurura imitima ntagire utuntu na tumwe dupfa kugira tuzibire iterambere oya kuri ubwo satani yaramaze kutwinjiramwo agenda yongorera umwe ati burya naka ntimukorane uyundi ntimukorane byagiye rero bakavuyo kugira rero bongere basubire bahuze kujya bwa mbere byari bimeze azi bwa mbere kuri filime yari ryosha ariko ubu irimo akantu kagasaga genyene menga sinzi kandi irimo n'isaku nyinshi harimo isaku nyinshi bigatuma n'abantu naka yavuze naka nguvya yavuze ibi uyu yavuze ibi bigatuma n'abantu nyene bacha batwankira filime babona kumenga tuba turi mu mikino tuba turi mu bindi bintu urumva bivaye n'ibintu bisha bizamwo vyiki n'iki usanga nyene biragoye nyene filime ishaka kugira muga twe turi ku kazi kuki biba turi ku kazi okay Grace turangiza akajambo kamwe kuba journaliste twebwe dukoresha ibiganiro ko hari ibiganiro bimwe tugenda turakoresha abantu baturorera bakabikuramo utundi tuntu twabivuze bakabikuramo utundi tuntu bakabikuramo kwankanaka bakabikuramo gucokora naka cyo kumuvuga amajambo atari meza ucisubira uvuge kubakinyi mwebwe muri rusangi bagenzi bawe ucisubira uvuge kuri bajya abantu barorera ibikorwa byanyu okay icambere aba journaliste nibo mperako aba journaliste ntimwari mukwiye kugira aho mwegamiye mwari mukwiye gukorana n'umuntu ari we wese abituye canke se mubonye ko yakoze neza mukamwegera mukamubaza ibanga akoresha kugira ngo agera hageze n'abandi bakarimenya sivyo mugabo aba journaliste niyo mpamvu munatubwire ntimuze mwongere kutubwira ngo ntidukunda ivy'iwacu aka kantu kambikira ahantu impamvu tutabikunda muraduteranya hakumenya ngo Dodo Fashion yafunguye imangazini kanaka yazanye iniro z'abadamu zigezweho yazanye amakanzu meza n'iki muca mugenda mukaca Dodo Fashion kunuku sivyo hakumenya ati Fadila Vina yakoze filme iyo filme ikira bica ngaha hanze vyacitse oya ivyo ntavyo muzi Abel Ndwari wakora cinema iyo cinema yitwa kunuku vyacitse oya ivyo ntavyo muzi mugenda mukaza ngaho kandi rero kandi nakantu nako menga ntaba journaliste babakinyi kanaka ico umwana akoranye n'ikiganiro uriya mukinyi menga banza kugisuzuma bani cyo mwakoranye asanze aho bamuvuze nabara gakata ndabeshe ako kantu ragakata kaguha uruhusha
rero niyo mpamvu tuvuga ati abajournaliste mwebwe nyine bwa mbere muraduteranya ibaze nka Mimi ibintu biko biramubako hakugenda muhumuriza imitima y'abantu mugira iki ni byacitse kwa Mimi byacitse imiryango mwagiye murakwega muramanuka ni Bujumbura byaci kugira bicike nyibandanye bicika nta kuvuga ati Mimi kunuku nubwo biruko ameze ukunuku oya ivyo ntavyo mushoboye hariho nawe usaba ikiganiro bakagusaba amafaranga ahari uri kuramudogereza views muga gusaba amafaranga ntaca guhaye nawe muhaye ikiganiro muga gusaba amafaranga ni nayo mpamvu rero hama kubakinyi nabo dusanzwe dukorana kurako nyene ka twebwe nk'ubu mvashaka kuboneka umuntu ambwira ati ngo ndaguha amakuru ya Gaga bijya yigira besha ndaguha amakuru y'ukuri yiwo kunuku sinzogenda genda mugabo umviriza na Gaga bumvirize bose kuko niwaje kuvuga amakuru yiwanje hanze ntayagutumye ndemerewe kukitwerera hano hariho hose nshaka ko wandengereye akarimbi ubuzima bw'iwanje n'ubw'iwanje ntabwishiriye hanze nta wundi ego ubuzima bw'abasitari buri hanze mugabo hariho ivyo dakeneye kumenya tarengera akarimbi Nimba ko mwe mwari mukwiye kwigengesera kuko muri nyenyeri zimurikira abandi abantu canke muri abasitari baboneka nimba ko mwari mukwiye kwigengesera imico yanyu ikaba myiza kugira ntituzoronke bibi tubavugako none ndi marayika sindi marayika na Paulo yaravuze ngo ndipfuza gukora iciza ariko ikibi kikantanga imbere ikibi cashizweho kugira ngo gikogwe kandi ikibi kitabayeho nta kuri twomenya nta ciza twomenya niyo mpamvu rero ntegeka ngo nkwiye kubaho meze neza ndi umuntu kandi ndacari muri yasi ndi mwijuru se uri umuntu ariko isura yawe iri mu bantu n'ivyo ukora bija mu bantu nyene bantu nyene mbayemwe nabo nibo turi babanyavyaha si Imana ndi mbere y'Imana no gwiragiza kwitunganya kandi umenya aho ncumurira ntumenya aho nihanira rero ni ibintu bibiri bitandukanye hariho ubuzima umuntu abayemwo n'ubuzima bwo hanze bw'akazi sivyo ubwo buzima umuntu abayemwo sinje kuyereka simo ndagukurehe ndakuyereke ko ndagukorera iciza ndagikorera abo twegeranye kandi hari n'abantu bagira jalousie agashima kukuvuga nabi hakukuvuga neza kugira ngo aguponde abantu bakwanye sivyo bakomeze nyine bakwanka kandi byiza navyo ufite byinshi ukora kandi bishimwa n'Imana n'abantu banashaka imwe bakabishima si byose dukora byiza kuri ico twemeranya na wewe kuvuga ko twavuga ibyiza cyane gusumba ibibi hama ibibi navyo nkakwegera nkaguhanura ati Gaga hano wasarishije igendo gira ikintu ibyo ndavyemera kuko ndibuka ko Icon yaraje mu Rwanda babwira ati hanze harabi ibintu byinshi bibi ariko ntavyo bavuga Afrika ro mufise ingorane yuko ibintu ibibi byose bibaba mucamu bivuga mwebwe nyene kandi ari mwe vyabaye kandi mwe mwenevyo nukuvuga tuvuga ibyiza gusumba ibibi ariko ntiteke kwivuga tubahanura uzi yuko abantu bariko barafata Mimi kujya kuntu uzi bajya abantu 800 canke 900 tubona bagira commentaire uzi bose umwe agiye aramwegera amubaza arazi ko Mimi canke akamuhanura arazi ko yakunguka ikintu kinini mu mutwe urazi yuko ubuzima bwe bwohinduka banashaka ko bamwagiriza ngo n'umunyavyaha urazi yuko kwisanga ahandi hantu fata abantu 800 bakwegereye 500 bakubwira vyo canke hakavamwo 80 bakakubwira ibitari ivyo uragira rero urashwazisa ugakuramwo beza nababi ukaraba bukurikira ubwo twagiye ku kindi kigira kabiri c'abakinyi ba film abakinyi bagenzi bawe iyo tuvuze urukundo mwumva umenga ntidukundana ubundi turakundana gusa turatambagira kandi imitima mibi turimwo tukayishira no mu bandi sinaka nigeze kumva bavuga ngo ngiyo umuntu yatawe atabandi sivyo rero si gutabwa nkuko nyene uvyumva gutabwa oya hari umuntu mu buzima bwiwe abonye umenga akantu kabaye keza kuriwe adashima ko no kukabwira undi muntu nawe ngo akamenye nawe kamugirire neza nayo mpamvu usanga niho bipfira urukundo rurahari ariko rw'ubujyajya n'injyajya ego n'injyajya je maze kubona umuntu avuga ngo ntiyokina filime ko yandayirimwo kandi amukoreye igihe kirekire atampemba meme difra atayima nkeka ampaye na 10,000 ari induru naciye mbona navuga ati kumbe isi nukimeze nkiraho nyene nshimira abantu bagiye banyizera wa mbere no shimira ni Ndwa Abel wa kabiri Fanny Lavine
uwa gatatu Amede rero ndamurandira ko cyane niwe yanyeretse ko nzi gukina film kuko muri filime ziwe yankinishije umwanya munini narabonye ko nzi gukina ntabwo yampaye akantu gato katagize ko kugira ngo mboneke gusa muri filime ngo mbumufigira yarankinishije kabisa arankinisha nkashimira na Dodo Fashion nawe nyene ndabirimwe wenda nabirimwe kandi ntagira umuntu aza kumva utamushimiye avuga ati je banyibagiye niko ka kantu usanga gatera utuntu tutubazo yavuze banaka jewe naraje sinamushimiye yashimiye ahubwo nunanyutse baranyutse sishaka no usimba okay ngeze kuri Dodo Fashion okay ugene na mabuja wanje nkagera no kuri Happy Liver nawe yarankinishije arampamagara ndakina nkagera no kuri John K mu Australia umurundi aba muri Australia yarampamagaye nawe nyene turakinana rero umuntu wese azi na Berize yakinye filme ndayibagiye Berize nyene umwe akina mu mupfakazi yarankinishije muri filme yiwe umuntu wese yagiye anyizera mwaranyeretse umutima w'urukundo nanje nzoba kumwe namwe kugeza ku munota wa nyuma abantu rero barorera ibikorwa byanyu harimo n'ibi turiko turakora abo rero numvumengano nayo bayambira nuko batandi no hafi ari unkunda sinavuga ngo hari abanyanka mu nyanka kubwo byo mubona nkina ntimunyanka ndabizi kuko ni munanzi mumbona muri filme gusa sifata ko mu nyanka oya muri abakunzi banje mutahure ko hajya bandi mu kazi bandi ko ndarondera ubugari namwe muravyumva rero mubandanye mutwizera munadukurikirana cyane kuko ibiba irikirakomeza ishusho y'umuntu irikirakomeza n'izindi ziriko zirakomeza ego bamugisha bariko barakina ba Irondo TV bariko barakina bose benshi mubandanye mutwizera abarundi n'abarundi kazi turabashimira cyane aba diaspora bari hanze turabakunda muri abantu mudu supportinga cyane tuyisenge Berite ndakuramukije cyane mwese abantu benshi dukurikirana n'ukuri turabakunda kandi turabizeye kandi tugomba tubaha ibintu byiza bimeze neza gusa ni kuri ako nyene ku bantu basanzwe barorera ibikorwa byanyu byari nabonye Alvera postinze ifoto kumwe na Alvera mwangirwane nuwo ngo n'indirimbo zazo ndazifuta iri ibintu byinshi kuko babumva umenga mwoba mu buzima bashaka oya ntabwo tugomba gukorera ku buzima mushaka oya ahubwo ivyo tubaha tuba twavyumviriyeko sivyo kandi ivyo bintu navyo mu bihagarike mwe ko muraca intege umuntu sivyo kuko uko tubizera tukabaha ibintu byiza duhabira imitahe umuntu aba yashizemwo kugendera ku buzima mushaka nticokunda ubuzima dukina n'uburi ngaha hanze abantu babayemo tuba dushaka bige kujya pasiteri ajya mu rusengero agasigurira abantu akabigisha natwe tubigisha bishiye muri filme no ku gihe ca Abeli narabonye bakagira iki oyaye aba bakinyi ba filme nabaze babesha bakora ibiganiro babankisha umuntu ibyo dukina ntaho bihuriye n'ubuzima tubayemo niba umuntu yakinye ari mwiza niba umuntu yakinye ari mubi menya ko ariko arakina ubuzima bwo hanze ni mwebwe nyene mutubona tubana mudushingira intahe tumuntu ameze uko Marie Grace dusabe Marie Grace ndagushimire cyane nizere ko n'undi mwanya tuzogukenera tuganire tubwire aho ugeze tubwire ibikorwa bigeze tuzere ko tuzokuroha ego ndagushimiye kandi namwe mwakoze kunyizera mukama ikiganiro namwe mubandanye mudusapotinga tubakeneye tubaronke hari abajournaliste nta mujournaliste nzosaba ikiganiro oya muvyumve mu ntahure neza ahubwo mwebwe kuko mba ndabinjiriye mu kazi nimwe mukwiye kundondera ko nakoze neza mumbaza ivyo nakoze ya nivyo murandondera kubera mba nakoze neza namwe bwe no bakenera hari igishasha ngomba ko babwira ko mumfasha mugabo mwebwe mujeje kuja hirya no hino murondera abantu muduhuza mwebwe mubishatse mwoduhuza tugakundana bye bivuye kuri mwebwe mubishatse ni mwebwe mwoduhuza kabisa bikagenda mugabo mugumye muduteranya zahiye harabavye byagenze gute
ego turondere views mu mahoro no mu iterambere urakoze cyane Grace Imana guhezagire ugira umugisha Ego namwe mugira umugisha murakoze nawe mwakoze kandi mwirwe neza mwakoze kudukurikirana ndakwibutsa kugira subscribe na notification rwanda nyona amakuru ari update na cyane amakuru y'abakinyi b'amareresi ngirazi ndabaha amakuru y'abakinyi b'amareresi kabisa umukinyi wese mumva mushaka mwandika muri comment nzomubaha kabisa ndabaha amakuru yiwe byose